bazwi ku mazina n'amatazirano ya Emmanuel Magneto, Musani, Ngabire, Gitopos, Vincent Karamiriza hamwe na Yasoni basanzwe ari n'abanyumba 10. Abo n'abari mu mugwi w'imbonerakure zo muri quartier Kajiji bagirizwa n'abanyagihugu guhungabanya umutekano. Bamwe mu banyagihugu baganire na RPA bagiriza izo mbonerakure guhohotera uwo wese bazi ko atari mu mugambwe CNDD FDD. Uwo mugwi ukora n'abajeje umutekano mu makomite yo gucungera umutekano. Naho biruko bamwe mu mbonerakure barabinegura cyo kimwe n'abanyagihugu muri rusangi. Bari muri komite mixed de sécurité kuvuga ko rero bashaka umuhuye utari muri uwo mugambwe wabo muri ayo masaha bo bari mu kazi kabo nta jambo bwira bakufata uko bashatse. Ku munsi wa gatandatu aho witwa Emmanuel Batazira Musani yakubabuye abantu bariko baranywa inzoga zabo biguriye, arababwira ngo nibave ku ntebe n'inzoga bariko baranywa ngo bibaye ngombwa araziriha. Izo nzoga ntiyazirishe. Imbere yaho abo banyagihugu bavuga ko hari benshi bagiye barahohoterwa n'uyo mugwi mbere bakanakomeretswa, bakaba banegura ariko inyifato y'abajeje intwaro. Ubudomwa k'urutoke n'amasoko ya RPA ni Minani Ferdinand atwara quartier Kajiji ngo arangwa no kudaha n'uwo mugwi ubangamira umutekano w'abanyagihugu. Niyo bishitse bagahohotera umuntu wagize ngo agende kwitura abajeje intwaro babifata ibisanzwe aho umenga nta teko na rimwe bo bari bagenga n'abantu bitwara mu yandi majambo. Ni ukuri leta nirabe igira ico ikoze abo bantu bahagarikwe canke bahanurwe. RPA yahamagaye kuri telefone Minani Ferdinand arongoye quartier ya Kajiji atwitavye tukamubwira ibivugwa n'abatwara, yavuze ko atari vyo, atumenyesha ko we akora neza akazi ajejwe. Ku karoro k'abanyagihugu baherutse guhohoterwa ku munsi wa gatandatu uheze, yavuze ko abizi kandi ategekanya kumviriza impande zose, yaba abafashwe nabi be n'imbonerakure zagirizwa kubikora.